nimba wumva yuko mfuye nawe woca utora imbuga nimba wumva ngiye mu gasho utazorira ahubwo uzoza kunkurayo nimba wumva nkenye tuzokenana tuje gufashanya mu kiyede tuje kugira gute nawe upfuye ijisho wenda umke wangu kabisa je niko meze vraiment kandi nuwo mukobwa hasi unamubonye ntiwibaze ngo bwangira acababara oya basi si marayika basi I want to mean ariko ntacyo ni mwiza mugabo si kuvuga ngo ni marayika kuri we urabona ko arabikwije gusa icyiza nuko ndazi nitwe tuzi ko dukundana twenyine kabisa n'abantu baca bamumenya bakobwa baragira ibibazo yaman umufabra arenze guys umufabra arenze yes wagwan bless the people out there mambo vipi what's popping on ladies and gentlemen good morning good afternoon good evening bivanye naho uri kurikana Akiwacu magazine uherereye yes murabizi murabimenyereye je banyita Jeff Fason Bargeke the horse canke bakanyitaga gusa bikwiye behind the camera behind ya chachuma bari mwe na wa musaza mwite N G M dukore of course nkuko musanze mubizi turaza ngati kubabwira bariko biravuga muri BMI I mean Burundian Music Industry kuri uno munsi ushobora kwibaza ngo naguteguriye iki uno munsi nakuzaniye umutumire mfise umutipe tugiye kuba tuganira nawe mugiye kumenya byinshi kuri we ku muziki wiwe career yiwe yayitanguye gari bimeze gute ariko akora gute kugira ngo umuziki wiwe ushobore kuva ku ntambwe imwe uje ku yindi ntambwe ndaguhaye ikaze welcome. Yes, nuko abakunzi ba Akiwacu magazine mu kiganiro Akiwacu music murabibona ndi kumwe n'umutipa Tagase ndi kumwe n'umusore ameze neza cyane gose guhera ku mutwe gushika ku kirato ameze bien sana karibu sana mu kiganiro Akiwacu cyo kuri uno munsi murakoze umeze neza fresh kabisa yaga ndakubona uraberewe sana mzee nabirenze man ninde yakwambitse ninde yakwambitse ije yambitse arakari aga video nabonye ngo kajya kana ngo ni kabi kajya mukunda kubaza abastar ngo ninde yakwambitse ngo karavize cyo gapfana no mu kuzimu kuboro hari ibintu bambikana nyene jere ni yambitse date wiyambitse sinde mumwe mujyango. Yes, nkuko mubibona namaze kwakira neza na neza umusore ngahanye agiye kuba tuyagira byinshi kuri we ndashaka imbere ko dutangura ikiganiro utwibwire abongereza bahora bavuga ngo tell us about yourself. Yeah man twakimene mu kiganiro Akiwacu music ngiro recruiting Fabrino. Oh my gosh Fabrino. Urazi bena ko kantu bakubajije ngo to introduce yourself ngo tell us about you ucusanga wakorotse ariko nibaze yini Mr. Sakazi na marigenda nagashaka so ni Fabrino. Oh my gosh mutipe wo mukayanza nyene tu. Yes. Fabrino mwite Mr. Fabrino je ndashobora kukwita Mr. Crazy ndashobora kukwita Mr. Flow Vibes yani mazina menshi sana ikete kuri Boniface Mr. Honey. Yes. Kuri Fabrino urabona twinjiye muri 2025 2024 yagenze gute kuri Fab? Yagenze neza cyane kuko ya preparinze 2025 nukuvuga 2024 no mwaka novuga wampaye kubona ibyo ntashitse ko nipfuza ucumpa rero andi hasi yo kuraba ko muri 2025 ibyo nipfuje no bishira mu ngiro kubera ko je mfata ko nadubuye 2024 kabisa ko wadubuye muri 2025. Yego naradubuye ariko narize kame umva no udubuye abayizi bisigura yuko mu yindi myaka yagiye ndavuga nko muri za 2020 21 23 gahunda wari ufite canke plans wari ufise utashoboye kuba uzigira nte ariko no munsi uvuga uti 2025 niwo mwaka wanje je navuga nari mu binyoni mu binyoni nibe nahajye buri uritegura kugira uzotangura ishure nari mu binyoni ngo ni muri gardien tuvuze mu binyoni harabongira ngo badashobora kubitaho none binyoni yo bari crèche hariho crèche hakaba na gardien sinzi nimba ibinyoni ari ni hagata
So rero muri 2024 niho natanguye ndavuga nti ubu rero ngire ntangure mpambane camera nk'utamenye neza kubera jewe nize mu wa mbere mbona umenga naramenye mugabo sinamenye uko navyipfuza mbona mbaye wakure nipfuza kuba wa mbere wa kabiri basi muri batanu ba mbere ca ndidubuza. Yes. Nuko waciye widubuza. Ikigwa uvuze ko wize ivyigwa vyinshi ukanadubura iki. Ikigwa kimwe kiri vivid nyine kigaragara ikigwa kimwe wize muri 2024. Nuko nabonye ko industry y'u Burundi irakeneye ibintu bibiri. Icambere ni cyuko irakeneye yuko uri kurakora umuziki ubukore neza wumva ko ari wonyene apana bene bijya bintu byo ego nibyo urashobora kuguma ubu ufise utundi tuntu tudira ukora kugira kameme ubona umuziki ntiwo ukora wonyene ariko ibice binini pourcentage nini ube mu muziki nico gituma wabonye wowe warabibonye nza ndiga ama instrument ndiga production ndagenda nkarondera ama connection aha naha naruguruje imbuga zidandaza umuziki basi navuze ati birasaba yuko umuziki nimba hariho utundi tuntu ukora nibo mugabo umuziki uwuhe umwanya munini ubibemo nk'ubirimwo ubu umuziki uri complet kubera hariho ibintu bimwe uri umunyamuziki utabishoboye uburi gice rero navuze ati ico ni ikintu ca mbere ikindi ca kabiri naco ni cyuko umuziki ata connection biragoye cyane bisaba abantu bagukurira canke se umuntu mushobora kwiyumvirana umufashanye muri rusangi kubera umutwe umwe wifasha gusara wifasha gusara ndavuga nti reka rero mpambane nico ca connection no kuba mu muziki deeply nibyo bintu nize mbona ko 2025 bigomba kunyobora. Yes neza rero imbere yuko novuga yuko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina in deep man urabizi mu buzima busanzwe yaba uri umuririmvyi mu producteur cyangwa umuki hari ukuntu ushobora gusanga umuntu afite defo imwe yiziko canke zirenga imwe sivyo defo Fabrino yiziko muri 2024 avuga ati jewe 2025 iyi defo sinzosubira imwe gusa ni imwe nyene tu umuziki sinawuhaye ikibanza nkuko ndabyifuza muri 2025 ko 2024 umuziki wasanga ari nka 50 n'ibindi bintu byo kurundi ruhande 50 mugabo nipfuza ko ivyo bintu ahubwo no biha nka 5%. Mbe mu muziki no 95 biyumvira ko ivyo bintu bizava bigorana umuziki ni wawe hadufate nka 95% je bindi navyo kabiha 5% kandi urumva ari nk'ibintu ushobora gusanga ari nk'ibintu byagufasha kugira ngo wanashima nijya ndirimbo ishobore gusohoka ushobore kuriha producteur ushobore kuriha ugufatira amasanamu biyumvira yuko hari ikibazo gize kivuka oya ahubwo kimwe gusa ibintu byose ni programme basi ça dépend ingene nabipanze ndashobora kuba jewe inicaye mugabo hari ikindi kintu kiriko kirakora ugasanga umwanya munini ndi mu muziki ariko hari ikindi kintu no byita mu gifaransa ro system. Abakunzi ba Akiwacu magazine mwe ngaho nta kantu mwumva je nko kuri jewe nk'ubundi yumvira eske ni Fabrino yobaronse management cyane bon jewe vraiment entre nta management kandi ndimo mu bantu bayikeneye kandi pana abakunzi ba Akiwacu magazine hari ikintu ushaka kuvuga hari abantu bazi ngo management n'umuntu afite amafaranga ngo ibiki ahubwo management naha mu mutwe no kuvuga jewe ndashaka umuntu dukorana nka management reka remiko him canke ho nka mind management umuntu ashobora gufasha gukordona twebwe nimba je turi kumwe nawe dushobora kuba atamahera dufise mugabo tukaya create no muntu nshaka nimba ari ufise amahera welcome ari ufise ivyumviro welcome hama dukore 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 nyene urumva dukore nyene haboneka umuntu afise ivyumviro afise amayide yubaka ashobora ku producing note singombwa ngo haze ngo ufise note yes nuko ni rero Fabrino ryari kumenya ko afise impano yo kuririmba ryari kwinjira muri studio aravuga ati jewe music irashobora kuntunga. Urakoze cyane mboje nibaza ko natanguye kumenya kuvuga mbona ko mfise iyo mpano kubera kuva mu bwana bwanje novuga yagiye kugaragara cyane nkoze indirimbo niga mu mwaka wa gatatu primaire yego nanifise diza niho nakoze indirimbo yanje ya mbere bon kuyikora donc gukompoza ariko cambandanya ndabikurana ndakura numva kabisa ko atakindi kintu naba
hakaza agatima ngo mpebe kwishuri nkavuga mpevye kwishuri n'umuziki nzoba ndawuhevye ko je nize kugira nkore umuziki apana kwiga kugira ngo ndondere ubundi buzi canke ibiki urabona hariho n'abaheba umuziki bambe abaheba amashure kugira bakore umuziki nanje niga kugira nkore umuziki rero nca nkura numva ko ngomba kuba umuririmvyi kandi azoba akomeye mu gihe ntazobanze niko rero kuca ntangura umuziki muri hariho 2016 muri rusange niho nagiye muri studio nkora indirimbo nabifashijwemo n'umupapa yitwa Pilox ndanamushimira cyane kuri mikro za Akiwacu magazine yarakoze yampaye amahera vraiment nawe muri nyagihe nta mafaranga yarafise ariko yavuze ati je ndabona ukuntu wifise kazoza numva no gufasha aca 30,000 ngo genda ukora indirimbo hanyuma ibindi tuzobimenya hanyuma ndagenda indirimbo kirakundwa barayumva kuva hariya kugira hariya batonze bariko barumviriza karakogwa akarimbo karakundwa cambanza ndahagarika mvuga ati wa mugambi wo kwiga nkabandanya umuziki urapfa kaminuza sinze ndayiga ko nari sanzwe mfise indoto yo kwiga kaminuza y'u Burundi kujyanye n'Imana yabikoze birakunda kuko ikintu gishatse uragihatanira bica birakunda mbanza guhagarika kugira mbanze ntegure exeta fresh muziki mbanza guhagarika aho nako ndapima ndawe ko bizopasa 2020 rero nca ndahura na Clovis urugendo ruba ruratanguye yes nuko wumva ko ari n'ikintu ciza wumva ko ari na idea nziza wagize abona yuko hariho aba donc hari dufise hariho abasani twaba dufise wasanga bigira abanyene bigira abasanisani ku mashure agaheba ishure ngo agiye gukora umuziki nibaza rero ko abantu bashobora no kunavyumva bakavuga bati Fabrino karavuga ikintu ciza ko ushobora kubanza ugahagarika wanashima n'uwo muziki ukabanza ukaja kwiga uko umuziki dukeneye wa muziki uri professional kuvuga ikintu n'abantu bavuga bati koko iki kintu kirimo ubwenge yes nuko Fabrino aramenye ko afite impano kuririmba aratanga urugendo rwiwe ahuye n'abana bariya challenges wagiye uhura nazo nta challenge wagiye uhura nazo uravuga uti sha bwawundi rero ya music rero ahubwo ndashobora no kwiheba burundu ivyagiye bigushikira oya sinigeze numva ko no biheba mugabo challenges zozo twahuye n'ubu turacahura je nifuza ibintu binini cyane basi haro n'indirimbo usanga nanditse ntinya kujana muri studio nkabona budget ya video ntikunda nkabona promotion ntiyoroshe indirimbo nk'iyi itageze kure none yahura urumva nkacanga je mfise indirimbo 60 rero naco ukugwana naco gute ico ndiko ndakora kuko Imana ihezagira ibiva mu maboko y'uwacu ndiko ndakora umunsi uri izina inkoni zosha muri rusangi rero intambamye ni uburyo amafaranga basi umuziki ubu kugira uze kuri standard y'abandi baririmbye muhangane na amahera impano irimwe mugabo amahera na yaraza gusahiriza ariko ko biri kose amahera arumva tekizwa kuva muri ivyo bikorwa nyene umuntu aba yakoze muri izo ndirimbo umuntu aba yakoze nico gituma ndabasaba abantu baze bumviriza imiziki yacu kuri Spotify bagende streaming cyane cyane aba diaspora bagende streaming imiziki yacu ku mbuga kuko zijya mbuga nizo ziduhemba abafise amafaranga nabo baje je narize ibintu vya business nize business communication ndazi ibintu byo kwera projet koma umuntu ushobora kumwereka hinjira ya canke nubu nkubu je sinzi abantu baba bariko barandaba ko je birangora kumenya ati nakarashaka ku investisa mu muziki mugabo nk'umuntu yonyitura akavuga ati ndashaka dukorane no mwereka ko mu muziki wanje ushobora kumwereka neza ukuntu umuziki ushobora kuba wo muriha ego neza sample akagaruka rero kubera je ntambamye yo kudakora ivyo abafana bifuza nuko mbura amahera amafaranga nipfuza mbona bidakunda nkaca mba ndakora ivyo tungana cyubura kuri ivyo mungana nivyo niko bimeze ariko uko biri kose umuntu abayikara ko kugira ngo azoshobore kuva ku ntambwe imwe aje ku yindi kandi byose ukoranisha akagukorana inguvu ugakora n'ibintu ukunda kandi ugakora ibintu wiyumvamwo nibaze yuko ata ntambamye nimwe yotuma utabishikako Fab nagerageje kumviriza indirimbo zawe ndakunze hari ukuntu usanga indirimbo zawe ugenda uziririmba mu like mu ndimi mva amahanga reka mfate ku ndirimbo basoherutse gusohora indirimbo wise crazy ni indirimbo wumva kuri mwicongereza cyinshi eske kuri Fab wumva bivuze iki canke wumva nta kintu wumva byo kwicira mu gihe uri kuririmba mu cyongereza gusa mu gihe tuzi yuko nka population iba iri kiradukurikira canke abarundi benshi abatacyongereza bazi urakoze cyane mu bisanzwe ibintu byo kuririmba ntibirabira ururimi ururimi ntacyo rupfa burya hajya umuziki ni melody urumva kuko umuziki definition y'umuziki la musique c'est l'art
de combiner les sons de façon agréable à l'oreille. Si j'ai bonne mémoire, umenga niko umuziki nibyo nye nukuvuga rero nugutwi umuziki nugutwi kuko hari indirimbo urazi ko hariho indirimbo usanga ihayagiza igihugu abantu batamba mu kabari bakaryoherwa baburewe Burundi bumva rero ahubwo twebwe turirimbye mu Congereza birafasha cyane kubera ko imbuga zidandaza umuziki cyane cyane n'imva mahanga aba igice kinini cyabumviriza imiziki ni bariye rero nk'iyi ndirimbo dufate ndayise crazy barashobora kuyibona ku mbuga runaka bakumviriza how this man is crazy bakavuga bati what the fuck ko twari dukunda imiziki nk'iyi have turabe crazy kubera ni jambo ryoroshe barabona crazy kuri miniature umva nyine bavuga bati aka title kweri hari mwiki bo bakaca baza kumviriza kubera ngaha mu Burundi barashobora kumviriza hakinjira make canke ntaninjira mugabo hari babonye title batahura bakumva n'ivyo baturirimba rimwe na rimwe birashobora gufasha nk'ubu ndaguha akarorero mu ndirimbo zanje nasize kuri platforms crazy yarumvirijwe cyane basi indirimbo usanga zifise title z'icongereza ndasanga bazumvirije cyane kurusha izifise title y'ikirundi kandi urumva izijya mboga nizo tudandazamwo iyi muziki rero kuririmba mu rurimi mva mahanga sivyo tuba dushaka kuzama dukora tuba dushaka kubikora byose hariho nk'ubu n'abantu bansabye ngo ndirimbe indirimbo y'icongereza nabona harimo kubafavoriza muri rusange ntaco byica ahubwo bisaba ko tuza turavanga utisanze ngaha yisange ngaha cyane gose yes bikomeye cyane gose twinjira neza na neza na crazy rero how you are crazy inspiration yavuye hehe yaje gute thank you for the question actually ni question indyohera kuyishura kubera ko ngira irashobora kuba ikibazo kiza n'inyishu iyi ni true story nabaye crazy because of someone there was a guy ya betray inze man irumva twarakundana nyene actually hama ndakora indirimbo yitwa say my name yaje nka John hama crazy aja nka Jesus hariho le certain gens yaje kwigisha imbere ya Yesu avuga ati hariho yundi agiye ndazira urumukirisu uco byumva muri byo byumviga n'abariko badukwikana baca bavyumva man so rero iyo ndirimbo niyo yatumye havuka crazy kubera ko hari twari dukundana we were in love and she didn't want to keep on loving me while nadisinze mukuze wiwe muri say my name nadisinze abahapewe benshi harimwe mukuze wiwe aca aravuga ati my boy jewe vraiment please fasha ino ndirimbo ntuyisohore kubera ko wavuzemwo umukuze bizoboneka nabi muhira barakunziho bazovuga ngo ibiki nibiki ndamubwira ati kuko nagirenda bivuga ariko ni somehow private ariko muri rusangi ndamubwira ati byo ntaho bihuriye kuko uwo muhapeho nadisinze ubwiwe nawe arabitahura wowe ureka kubitahura gute kandi uwo mukobwa ari muri industry bro ari muri industry nawe narabitahura ariko yavuga ngo ba mama na papa ntibaza kubitahura baza kuvuga ngo uzohavuna bavuga nabo rero nimba unyubaha iyo ndirimbo ntuyishire kuri YouTube ndamubwira ati okay ntari nca ndayishira ko mvuga ngo tuzobiganira bukebuke urakora akazi she said goodbye kuko ntabwo wampaye agaciro ariko nubu turacara abagenzi turacaganira umwanya n'umwanya sinzi nimba no yikurako rumva basi ntibiraba sample she didn't go actually I'm still waiting ariko ni ikizere ni nka 30% rumva we waguma avuga ati nindayikureko then tubandanye rero bikose nizeye yuko uzomukonvincinga abyumve yuko nyine arakazi kuko nawe urumva ari muri entertainment bikunze ni bon ariko nubu ndacari mu gihirahiro ukabona umutima wanje uramaze koroha say my name ntuzongera kuyibona kuri YouTube none ngire gute
abafite muganda cyafise icyizere ko azoza vraiment sinzi rero nimba no yikurako canke no azombabarira izo ba decision wowe uzofata bwabo ukavuga uti none peut-être hari kiringo uzoba warindiriye nawe uzovuga uti shaka ikiringo nawe ndindiriye n'ikinini kubabona akakubwiriye ni wumve jewe basi ndavuze goodbye gice kinini ndamuheba moto gice kinini ndareka ariko bigenda kubera yamoye ubusa byumvikana yuko n'ubunye nimba ukiwayitinze Fabu biragoye ko ava kwizima urumva cyangwa uri muri babandi tumenyereye oya namukunda cyane vraiment namukunda cyane niwe mukobwa wa mbere nakunda bya kweli ariko hari abantu bakunze kuvuga yuko abaririmbyi cyangwa abandi bantu bari muri entertainment atarukundo bagira n'ububeshi bararugiye umva abo bantu namatafa ni bakunze kuvuga ko batari seriye mani jere ndabaseriye cyane kuburyo umukobwa none wumve nabaye crazy none urazi iyo craziness aho yavuye mani hariho akavesi naririmba wafela mani delicate you the one who listen me I feel like I am burning urumva getting cups basi numva umenga ndiko ndasha meze nk'umuntu ari gupfa rero ni wewe kuntabara ibiki nibiki basi I was feeling like I'm no man I have been already dead nkavuga ati none ko napfuye iyo mistari urayumva basi iyo nari ko ari ibintu byari riyo umukobwa ndavuga nti dasaze kubera nagoma ndamubwira ntahura nahura kumengana mu mutwe biriko birazunguruka biraziramo crazy ndavuga ati wapi kweri rero naramukunda cyane vraiment nibaza kazogaruka mugabo je vraiment nibaza ko atari je nzoheba je kuko ndakunda music cyane kuvuga ngo nkure ku indirimbo yanje ndashobora kuvuga ati ndiyakiriye nzoje yandi majambo nyishu yayumvise nibere patiri wala nyisha rayumvise ntushobora guheba ntushobora gukora igikorwa cyawe kuri YouTube ngora man je vraiment n'abakobwa babimenye uzi ko umukobwa uzobuze utemera yuko ibintu byose nzofacinga by'umuziki ugira nkuko ndabana patiri ndabaheba na je vraiment nikomeze by the way kugira ngo uje muri relation kugira ngo uje muri relationship n'umudada runaka ni giki Fab araba kimwe cyangwa bibiri she loves me jewe I care so much about love I can't believe me beauty ngo nguri mwiza ngo ufise face ngo ufise amahera no nimba wumva yuko mfuye nawe woca utora imboga nimba wumva ngiye mu gasho utazorira ahubwo uzoza kunkurayo nimba wumva nkenye tuzokenana tuje gufashanya mu kiyede tuje kugira gute nawe upfuye ijisho wenda umke wangu kabisa je niko meze vraiment kandi n'uwo mukobwa hasi unamubonye ntiwibaze ngo bwangira acababara oya basi si marayika basi I want to mean ariko ntacyo ni mwiza mugabo si kuvuga ngo ni marayika kuri we urabona ko arabikwije gusa icyiza nuko ndazi nitwe tuzi ko dukundana twenye kabisa n'abantu baca bamumenya yes reka twigarukire muri music we are talking about music yes maze iminsi ndaba kuri YouTube yawe hari ibintu bya flow vibes umaze iminsi ugira umaze kugira parts zigera kuri zibiri warasohoye part ya mbere wasohora part ya kabiri nashaka utubwire biga bintu bigamije iki ko bon novuga ugiye kuba ukora rap ugiye gukora hip hop cyane urabizi jewe nije muririmvyi wa mbere maze gukora hip hop nini nga mu Burundi indirimbo yitwekete kuri Boniface Renzi 11 sanzwe hip hop ndayikora ariko nini indirimbo igenda neza cyane gose n'abatarayira binjire muri YouTube yego bagende bandike Fabrino Burundi barabe imiziki yanje na say my name ni fresh sanzwe ngira hip hop ariko siyo style préféré yanje ndo R&B ariko na hip hop ko ndayishoboye ndakubita naho nzoshobora ikizete n'amaya ngome ruhinda kanye ni ndabishaka yego ko ndoba ndabishoboye ariko gusa style spéciale umuntu yokumenya ko ni R&B hama ijya flow vibes ikintu bigamije ni ikiye jewe ndo umuntu nifuza ko nzogira record label mu mwaka je ndawufise mugabo sino butangaza kabisa rero ndifuza je ndanda babara cyane iyo mbonye umuntu afise impano
akaba adafise ingene ayerekana atahayerekereza basi ndiko ndakorana n'abandi bantu naragize Flow Vibes number 1 in just part 1 nayikoze jewe hama part 2 ngenda ndagira amabato abaririmbyi bakaza kandi simprefera cyane abamaze kumenyekana ndondera bajya bafise impano ya hatari ariko batararonka ingene bayikoresha haca ndabazana tukaca tugira flow tukavibinga bakumva impano yabo hanyuma ikivuka muzokibona nka surprise nkuko slogan oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh my gosh boro abantu bazoza bayitahura bukebuke no gutungurana nzoza ndabatungura hama inyuma ya Flow Vibes hari ikintu kizovuka kandi kizoryohera abantu benshi tucitege gari sinobivuga kubera ko ntumye abafana baririmbombo mwesashe barindire babanze bakuremwe ba waiting bigende step by step wagwana yes harakana waruvuze ngo urafise indoto zo gukora record yaman harakano kace kanze mu mutwe nibuka yuko hariho amarebo ngaha mu Burundi twagiye twumva wanashima yagiye afasha aba artiste batandukanye ariko mu nyuma bikaza kurangira aba artiste bari ko barafashwa n'izo lebo ntitumenye ingene bagenda ntitumenye ngo bavuyemwo gute right wewe kuri wewe wumva imbaraga ufise canke inguvu ufise kuri wewe uvuga uti jewe kabisa ndumva ko nishigikiye yo lebo ni nayizana izoba ari yo kugirana izoba ari yo gufasha aba artiste ku buryo bw'uko vraiment aba artiste bazova ku ntambwe imwe baje no kuyindi bo cyane ndaje ndarabira kuri Bantu Boy uri kuraraba mu record label yoba yarakoze ibintu bizima Bantu Boy irimwo abaririmbyi benshi turabazi kubera Bantu Boy bayishimira batayishimira canke hari amakosa ya Bantu Boy canke y'abasani ariko muri rusangi Bantu Boy irimwo mu kintu cyubatse umuziki w'u Burundi tuvyemeranye ndabivuze kuri micro nibaza ko ntihabura ababara ariko ni ikintu kigaragara rero jewe ingufu zanje basurazi gituma ndabishaka je style nshaka kuririmba nabikubwiye ko ndiko ndiga production style nshaka kuririmba ni jewe nije ndayizi ndashaka gukreya style yanje atana hamura yumva sanzwe ndayifise mu mutwe mugabo biragoye kuzuraza kubwira umuntu ngo ikunuku kubera n'ibintu binsaba kuburyo nk'iyo style kugira ndayikora nshobora kuyikora umunsi wose niyugaranye nimba ari nko mugenze nabwo ngo dufashanye nkore iyo style kubera nshaka style nkreya atahanu na hamwe iraba ku mugabane w'isi rero ivyo bintu ntafise studio yiwanje ntafise ahantu adresse canke nza kugora umu producer ngira birango producer umusigurira ide ushaka ngene produit mezuku ndamaze no kumugerageza hariho nigeze kugerageza arambwira ati ibi bintu wondi hangahe gasha kubera bica bitwa byo twara ndega nivya bini byo kuzurondera utuyushira mu bigatwara nk'indwe yose urumva bica bigorana ariko muri rusangi jewe inguva ahantu ziri nizuko nzoba nkoze ibintu nkunda sanzwe je nkunda nojyoherwa mbonye hariho umuntu ngejeje kure kurusha je ntaranagera basi ndakunda kubona hariho umuntu ariko arashininga kubera jewe rero inguvu nshaka doc fise ni yuko nifuza ko atamuntu yofeyiringa kubera jewe ico nico cambere wewe hakaferinga je nzotume feringa ariko mugejeje ku ntambwe runaka yego kandi nanje sishobora guferinga kuko iyo record lebo nzoba ndayikoze nanje kugira ishigikira ibikorwa byanje rero urumva ngomba gushigikira abantu nanje nishigikire kandi nkaba ndabifashijwemo n'Imana sinifuza gutakariza umwanya umuntu kabisa ni uko bw'Imana bizogenda neza sha bro yes sir yego bro bizogenda neza cyane gose ni Mr Fabrino canke Mr Crazy canke Mr Flow Vibes Mr nayandi mazina menshi cyane gose akubera ati kubera yes nuko akubera ati kubera Imana byose bizogenda neza cyane gose yes Fab rusa n'abasozera nikiye kintu cyo shikira Fab no munsi akavuga ati music ndayihebye hana kim mfuye nimba mfuye no ndayihebye rumva rero ukuntu yihuze kwishura uyu muzi ari confident gose ari confident sana birumvikana ko ari wo gushigikirwa ari wo gushigikira cyane gose yes dusa n'abasozera rero akajambo kanyuma canke cishobora kuba wose abakunzi ba Akiwacu magazine canke aba fans bawe muri rusange man ndabakunda cyane sozera ndabashimira Akiwacu magazine you the best guy nifuza kubabona namwe next opportunity turi TV tujana USA tugiye gukora ibintu
je Europe tuyica maniga Of so course. rero jabless bizogenda neza Mungu dushimira mbele, abantu sisi rero nyuma. bamaze kuba bamba hafi Clovis harimo director wanje Janks reri n'abantu benshi nyene tu Yeah. bariho benshi bagenda bashigikira Yeah. the fans the big elephant ndabemera Kabisa. sana basi muri rusange nifuza ko n'abandi boza umuryango ukaguma waguka rero bagende bakurikirana imbuga zanje Fabrino Burundi hose nuko nitwa banumviza imiziki yanje ku mbuga zose zijya 24 Spotify Bomo Play Apple Music Amazon zose nta tune diza gutyo bagende bazumvirize ibisigaye nuko babandanye bagenda kuri YouTube banumvirize Flow Vibes hagiye kuza party ya gatatu ikaze cyane kabisa rero bagende ba streaming iyo muziki byose umuntu nawe w'umuraperi yiyemera yandike muri commentaire kuri Akiwacu kabisa magazine aze dukore Flow Vibes party ikurikira donc kugira bibandanye bigenda fresh yes kabisa nuko rero wakoze nawe Jeff sijari mzee usa neza ndaki jagwe bakobwa baragira ibibazo yaman umufabra arenze guys umufabra arenze yes akaryoshe nigahora mwitama ndabashimire cyane kwa mwafashe umwanya murakurikirana ikiganiro Akiwacu musi cyo kuri no munsi twari kumwe n'umusaza yitwa Fabrino mugene mukurikirana imbuga ziyo nkuko yabasabye afite ibikorwa byinshi ariko arabategurira Flow Vibes n'izindi ndirimbo zigiye kuzokurikira crazy je vous aime beaucoup banyita Jefferson Barge K the horse cyangwa bakitaga gusa bikwiye behind the camera nyuma ya cyacuma mwite N G Ogwa M dukore je vous aime beaucoup ciao ciao hasta la vie